nizere ko mugoye neza muhere mwese mukurikirana ino channel DJ Fine plus 257 TV. Ino musi ndi kumwe n'umuririmbyi Bien Frima boy. Ndakura mukije Frima. Ni sawa kabisa. Urakomeye sana kabisa. Uraberewe. Merci nivyo vyanje. Ah bon? Okay. Frima wo kwikura mu gahogo kugira abariko baradukurikirana kuri ino channel bamenye ndi byukuri niwe ujya dora twumva mu mateleviziyo radio niwe. Yap. Ili penzi tulilime tulivune wanune, oh baby nipe penzi sukari, ongeza mama asali, ayoyo aga sitaki ya kizamani, oh baby hodari, yo nishike ni bebe, yo is your boy Frima boy. Yo ni ndirimbo ya I love ego shasha tugaje kuraba Bien Frima kuri YouTube channel yiwawe. Yo ndirimbo iracafise views zo hasi kandi maze ikintu c'imisi n'ambatarindwi. Ni kubera ko ivyo bintu biriko biraba. Donc ubu byatangiye kuduga ko byatangiye kuba shit igihe gisohoka. Urabona ico cya mbere urakoze kumbaza icyo kibazo. Muri industry yacu y'umuziki ari abantu benshi bafise ishavu, bafise inzigo, ugasanga umuririmbyi nashaka gusupporting mugenzi wiwe cyangwa aba journaliste bamubama kanga no kuvuga inkuru zabaye. Urazi umuririmbyi ariko indirimbo nakazi abwo urazi gupanga indirimbo ugashutinga mugashaka gushiramo ibintu by'ishavu. Ndashima Imana kubera ubu indirimbo yagikira duga 1k n'ibintu gutya, nukuvuga ati shaka ko bibandanya cyane kugira ngo turondera amaviews menshi. Frima boy n'umuririmbyi ambazo ayamakora azokwa makora mugabo mureke ishavu dukore mushenge indirimbo z'abarundi. Yeah. Novuga nti wowe uri umuririmbyi keshi ukunda ko ufise ibitaramo, même si bari ibitaramo bito mugabo ibitaramo byitabwa cyane cyane n'ugwaruka, hama ugacushira ku indirimbo kuri YouTube kamara igihe itari kuraduza ama views, ugirageje kuraba ni gudahimiriza abafanzi bawe baje kuri YouTube cyangwa agahazi ko bakarihe, kuko uravuze ko abaririmbyi barikishari sinibaza ko abaririmbyi ko ari bo boja kuri YouTube yawe kugira batange views. Nibaza ko ari wewe na team yawe muteza gukora promotion ikwiye kugira ama views atiza kuduga, kuko tugerageje kuraba iyo haje umuririmbyi akeneye gukora na collab na Frima boy araraba kuri YouTube bifashe gute, abafanzi be bitaba social media gute. Mbega wowe ukora iki kugira uhimirize abafanzi bawe bashobore kuja kuri YouTube batange ama views menshi ku ndirimbo bawasohoye? Yego urakoze kumbaza ikibazo ciza sana. Urabona jewe kera turagira ama bintu byo kunegligent gasora indirimbo nkahereza abafanzi nyene, mugabo ubu turabona ko ibintu biko bigenda bihinduka. Mugabo niko ndaraba I love you igisohoka ama views zagumye hajya nyene, mugabo après de imisi ibiri des jours ziratangura kuduga, n'ubu ziko ziraduga bo razi gituma nivyo navuze. Urabona twebwe abaririmbyi turafise ivyo tutokora, ndashaka kurungika link kuyipartage, mugabo ndayipartage sana mu bafanzi baca banyumvira ugasanga umufanzi akubwiye nabi, mugabo mereje umuntu kugira ngo afashe gupartage simba mvuze nabi. Kumbura ushaka kubwira umujournaliste afise abantu bamukurikirana niyo ushaka kuduhereza ama views, ugasanga je ndamuhaye DJ Fan kuko nzi yuko akuri abantu bamukurikirana ari benshi. Fasha ungire upostinge cyangwa uka partage aba mangene n'abafanzi biwawe babone yuko ko dufise push. Ugasanga rero DJ Fan atabishize ko cyangwa erezo undi mu journaliste atabishize ko, ugasanga kuri radio media aravuze inkuru z'abantu basohoye indirimbo aci ya meza 5, mugabo indirimbo ya sosu no musi akanga no kuyivuga. Me ubona muziki wacu naho two partage gute batavuga. Urazi le media rihajya kugira ibwira abantu ibihumbi n'ibindi. Umuririmbyi kanaka yasohoye indirimbo, dusavye abafanzi injira muri channel yiwe ya YouTube mugira ama subscribe, mugira ibintu byinshi murondere mufashe abaririmbyi banyu, urumva ukavuga ibyo bintu nk'ivyo. Mugabo ari abarindi baririmbyi basohoye indirimbo ni muvuga n'amakuru yabo, urumva ugasanga bidutetege ishavu bikadushiramo no kuvuga ati tuwe dessus. Mugabo je ubu ivyo biko birahera kuko Bien Frima ndibaza si Bien Frima bamenyereye tuzosora indirimbo bazokibona tu. Yego Bien Frima keshi abaririmbyi cyangwa amakampuni akunda gutanga ama concert, mugabo turageje kuraba ni gake uhamagago
mbega ikibazo cyo bakiri hehe kuri Bienfrima mugabo ugasanga ama concert ajya watunganyije wewe cyangwa watunganyije n'abagenzi babo hafi Bienfrima burimo kandi vraiment ngirageje kuraba uri umuntu ufise abafanzi ufise ugwaruka urukunda cyane indirimbo zawe kuko ni indirimbo keshi zitambika ni indirimbo ziba zirimwo ama message y'urukundo si ku bantu bari en couple mugabo mu biteramo bihamagajwe n'amakampuni akuze ntitugira tubona Bienfrima hamagawe mbega ico kibazo uri kuracigira inyishu gute urakoze kumbaza ibibazo vyiza sana DJ Fanny cha mbere nashaka kuvuga ibiteramo biri ngaha mu gihugu cyacu reka ndabivuga abarimvyi bose bavyumve ni ibintu birimo jaloux ni ibintu vy'ubumenyane urumva kamwana wa mama La Costa Beach niza concert zabo nyene nozoburamo Sat Bifizo Natasha Vishu twebwe abarimvyi dukora nivyo niko ndavuga ngaha ture kugwanko Frima bo ndibaza ndagwa karoro gato example zijya concert za Prix Musique ziko ziraba ruguru abantu bazitabira ku buntu nibatanga na 5 mugabo West ya mabafre naje naho no shira mabafre ku barabara abantu baraza ari benshi bakaraba concert bige kora kuri Prix Musique sikuvuga ngo baje gukurikirana izina rya naka no baje nuwarengana ko ajya gukaza cyahagara kugira ngo arabe biko biraba nikuvuga bige bakora bikora natwe two bikora kuko njyaga nkaririmbi kandi indirimbo zitambika abantu baratamba rero ajya ama concert rero bagira mu zubumenyane nk'ubaje muri ririmbyi bacashaka kubwira ati ebana je muri concert shaka ko haza Bienfrima tusanga undi muri ririmbyi ngo no reka shira uyu onye zano uyu urumva ni bya bintu bya kamwana wa mama ivyo bintu rero bivuye mu muziki nukuri ndakurayi yuko abaririmbyi bazoja hejuru gose example nuze Emerson ari he Rarijo ari he bariko ari hebura kubera hari ibintu by'ama kamwana wa mama mu muziki niyo mpamvu navuga ati tuko turakora na force ibi tuko turakora twebwe n'inguvu hari igibazo bibona ko tuko turakora bamaramare urabona uno munsi nasoye I love you na kuota ibiki mugabo ni ndirimbo nyene mu mabwate zikura kubitwa nasanga ndonse ama message z'abantu bari hanze Congo Tanzania na big up mugabo gasanga mu gihugu cyacu umujene takanga no kuvuga kuri media basi 1 minute avuge inguru ziwawe none umva ayo makonsere bazodomagara gute batubise batunyegeje Bienfrima usora indirimbo nyinshi usora ama video menshi mbega uburyo bukura he apako yuko woba uri muririmbyi akandi kazi kakwinjiriza amara kugishobora gusora indirimbo nkazijya nyinshi kuko turavye uri muririmbyi vraiment akora kuko nta mezi 3 yo kwijana tandirimbo isohoye uburyo bukura he merci cyo kibazo iyo nibangaji wanje bavuga ati gukora ni gukora niyo mpamvu nakubwiye ati ibi two turakora ari igibazo ubona ko ari kuri jewe ndumuririmbyi ndandisa indirimbo sinsohora audio ni video urumva video iragoye ubu video ya nyuma mu gihugu nga ukoregwa ya nyuma basi ziga uvuga ngo nka promo ni 600-500,000 none ayo 500,000 udakoro yakura he icyo ni kibazo cyo kuvuga ati umuririmbyi kumbe ariko arakora arafise ishaka kuko arabaririmbyi benshi bafise ama audio bananewe na video rero je ndasavye namba ndiko ndakora ibi bintu navuze ko ari bangagi wanje rero ubu ivyo nahora nkora je kubugyo bw'iwanje ubu sibo ubu ndafise abantu bagiye kubikora ni kuvuga Fanny tushadukore kumwe kwa WCB buke video mugatondo video igayejo video gushika murambigwa kuko ni nguvu two turakora ibintu ni mubibona muga muzobibona tu me kubera iki ibi bituma dukora nishavu kubera iki nta kintu na kimwe burumva dukora ibintu bimeze neza video I love you iri hajya ugasanga umuririmbyi yasohoye indirimbo yatubwiye ati ngo ninasohora indirimbo yanje zoje doye umuziki ugasanga iyo ndirimbo yakora kugira ngo niba ngo zocoye umuziki ugasanga indirimbo iri hasi none donc dusohoye indirimbo z'urukundo indirimbo uri kumwe n'umushere wawe ahantu mwicaye indirimbo imeze bien ukanga no kuyivuga ukanga no gutanga ikiganiro me ushaka ko dukora iki none umuziki wowe urawukunda yaba ukunda umuziki ukamenya souffrance ziri mu baririmbyi icyatumye abaririmbyi bamo baheba umuziki bamo bakariruka umuziki nico nyene babuze mugabo Frima boy ngomba nkore kumwe kwa WCB ndabisubiyemo ubu sije niko ndabikora ndi kumwe na DTG campagne ni kuvuga ati video ziraje muzo bikunda cyangwa mu vyanke ama concert tuzakora kandi meza gose dibaza imyaka n'umwaka wo gukora abaririmbyi bagenzanje mureke kuryama dukore
ikimbabaje niko arabarinzi bo twatanguranye game ubakora shita ushobora gusohora hit song eti renda kubera karori gatoyi ari umuntu asora hit song ugasohora hit song umugabo akagenda kugira concert y'igihumbi wasohoye indirimbo ikamenyekana mu gihugu ugiye gukora concert y'igihumbi kwinjira none wumva wakoze hit song n'utakoze hit song ugasanga utakoze hit song akoze concert kwinjira 5000 2000 basi wakoze hit song agagira concert y'igihumbi none umva ko ibintu by'u Burundi byarabaye nabi rero abafans tumenye yuko umurimbyi akora mu mwe supportings ndashimiye ama TV akora DJ Fanny abandi muko murakora kugira ngo umuziki wacu uteri intambwe ivyo nivyo dushaka mu Burundi apana kamwana wa mama ajya ama concert ndabivuze ajya ama concert niyo turavuga mureke tusanga example haje umuririmbyi ho hanze nibajyanye nuzo kubona ku mafish haje nka biki primuziki je nibajyanye primuziki ho turabizi kuva 2014 abambasaderi nibajyanye mu Burundi abarimvyi ni abo nyene nibo batuma dusara mu mitwe none bafata amafaranga bayagabanye bahereza abarimvyi dukende amafaranga itanga 20 millions 15 millions hereza 3 millions tous les stars baba abambasaderi babe ko abarimvyi batubashimira arabarimvyi usanga bafise amahiti batarakora na 2 millions kukuboko gutyo ugasanga afise hit atarakora na 1 million bariho atararonga concert y'umuriyoni mugabo akibreeding akigira brand ukibaza tu umuririmbyi no mwani million ugasanga bakora korera 400,000 300,000 akacagenda mu makonsere nkayo cyangwa ugasanga basaba inamba kugira ngo babe mu makonsere yagikomeye usanga ngo ari migi ya concert ugasanga ashaka ngo kukugaya kandi yagiye gukora ku buntu no rero murabiyo bintu mugira abaririmbyi babe n'amafaranga mubafashe nivyo dushaka vraiment bien vraiment umuririmbyi wohura muri no mwanya mugahura uwo cuhereza impanuro zihuta aravye ivyo akora bitakushimisha n'umuririmbyi wawe subiramo kabaso muze nti muri no mwanya bien vraiment nuwahe muririmbyi yifuza guhurana kugira umuhe impanuro ni babiri umwe ni champagne undi ni yakesi bo champagne no muhanura naraba umuziki w'u Burundi ugeze ushaka kuririmba cyane ugashiramo induru umugabo numenye yuko abafanzi b'u Burundi n'abantu bagwa big up umugabo atacu bakumari cyambere nashimye kubona ndamu ikintu kiboneka yaririmbye indirimbo nziza ari kumwe na Mr Kigingi indirimbo yo guhazanuze yo guhayagiza nuze equipe nationale inamba mu rugamba umugabo gasanga igihe cha number day na invitation nimwe bamuhaye ugasanga hajya rero bica biboneka yuko ivyo ukora bagwa big up umugabo atacana kimwe bakumari rero nushiremo induru mu ivyo ukora ahubwo subira inyuma wipange ukora ikintu abafanzi uzo kubaka abafanzi bati indirimbo resoye kubwa abafanzi nushirimo ibintu by'induru vy'ikibembe gose mu muziki ico iyo ni manuro muhanura nasubire intambwe yagize nasubira inyuma yipange yige abafanzi bukuri bo mu maririki nakwame munduru gusa yaba umuziki Burundi sikunyonga cyangwa ibintu by'induru bo ikindi naco ashaka guhanura akesi n'umugenzi twakoranye ayakoze neza kandi akora neza mu Burundi ushaka gukora hit mugabo hit bakagwa big up miga hit atanakimwe zo kumarira rero nagomba mbwire umugenzi wanje vraiment kubita intambwe nyuma urabe ivyo kurakora mon frère ego sindakubwiye nabi kubera abarinzi turazinanye ushaka kushira mu gwango kuri jewe cyo no guhanura kuko ndavyumva kandi ndabibona menya ivyo turakora ngaha ataki na kimwe kizo gusubira kwinjiriza amafaranga cyo kintu gihebe ukora ikintu kikwinjiriza amafaranga uririmba neza kora indirimbo yawe subira ukora indirimbo imeze neza ugire hit mugabo umenye ziga hit za uzigenderemwo neza nushinga abafanzi ngo bazogufasha ibintu byinshi ugasanga umufanzi agiye kukuzanira ingorane bajya nibo batuma umuziki wacu udashika imbere rero gira ibintu byiwawe wipanze neza usubira inyuma urabe aho umuziki wacu ugeze akesi ejo ni heza niwe muririmbyi wo hanze y'igihugu Prima Boy yifuza gukorana collab uyo hanze ndibaza ishava nivyo nsenga ndibaza ko namaze kuja muri DCG campagne nikuvuga ni label yanje
bizoshoboka kubera ibintu byose tubanza Imana imbere amato tugakurikira. Umuntu nifuza gukorana nawe indirimbo ndakunda kandi nifuza Platnumz, Diamond, Ommy Dimpoz kwa Pose n'umuntu nakunze kuva kera. Je igituma nakunze Ommy Dimpoz n'umuntu atararonga ingorane, nakunda ukuntu yitanga mu bogara, umuntu akora ibintu bimeze bien. Bo Diamond ndakunda ukuntu yitanga, arakora ibintu Jeffrey me yamfise uburyo nkaburya mu Burundi benshi baca bahiba muziki mugabo kwera ataburyo dufise nkaburya ndibaza ko ivyo nkora murabibona ko nama nkora cyane iyo mba afise uburyo nkaburya wa Diamond abafans abaririmbyi b'u Burundi benshi nga bajya bavuga ko bafise management baca babiheba. Rero management ziri nga mu Burundi zimenye kubrandinga abaririmbyi. Umuririmbyi nabihebe tumva ngo ndavuye muri lebo kubera iki umuririmbyi muramushize muri lebo aracajya amahasi. Umuririmbyi uramushize muri lebo numupangiye, umuririmbyi umushize muri lebo ari inzara, umuririmbyi umushize muri lebo yambara ikandambiri, umuririmbyi ari muri lebo ashonje akajya saa 10 none ari mu mafungo, ari muri lebo yitwaye ko mumufasha mubahembe urabe ko atazoca babivamo. Fata abaririmbyi muba ati je ndagufashe rero nk'ubu mugabo ndiko ndarabara amalebo nga amalabere ariko arabifashamo neza. Amalabere ko arafasha abaririmbyi bo aro no shaka kuzivuga aro Light iga Black G akaba niga Bantu Boy yego ikabifatamo neza. Mugabo arazi izindi rero labere usanga abaririmbyi muhuye nabo ukuca wumva n'isoni ukamugurira n'ifana. Je sindi muri lebo muga ugasanga je nukuri sindi muri lebo muga maze kugurira ifana abaririmbyi ari muri lebo bashika bane duhuye nabo nkamaramara ati aba bantu bakora fashwe none wibaza lebo nukugukogwa gusa video bagukorere video nziza muco wicara hajya uco wirigwa utari lebo bapangira amazu fata abaririmbyi banyu neza muba brand umuririmbyi yishime ko ari muri lebo. Ugasanga n'abaririmbyi nabo rero bashaka kwitwa gusa ko ndi muri lebo. Example ba Obelix na Bizo Wezo nubona ko baremvye Obelix ni yabihevye Obelix yabihevye yavuye amakora kibarashonje aro bamuduhura mu kabare bakanywa iprimus imwe akayinywa amasane ari muri lebo. None maintenant lebo zidufashike rero lebo mumenye abaririmbyi ko muko murabica. Rero niyo mpamvu vuze ati jewe namba ndi muri DTG company kuko nabonye yuko ifise imigambi kuri jewe. DTG company ni kintu yafasha abaririmbyi batatu, jewe Frima muri Congo mu Buvira haro yitwa Mr Gav, muri Tanzania ni Aslay. Rero Imana ibishase je simvuga ibintu bitabaye muga ndibaza ko muko murabona ibintu ko biko birahinduka même ndambara neza bomeze bien tishonje ndahari na ata lebo itaramfata nanifise umumama yitwa Mama Soso niyo manager mama wanje yari manager namba wabonye ziga video nasohora sana niwe yavuga ati eba nageze gukora video ko numere yafashije gusafasha aro nabandi barindi shoko bavuga amazina yafashije kandi bafise izina aro Black G yarafashijwe na mama wanje. Rero niyo mpamvu ati benshi bariho umuziki udafise uburyo vraiment ni nkuko umuntu agutumye kugende kurondera inzahabu ku Gardinoro ngo yizane Frima boy yop uravuze iki ku mutima ego kandi rero fise byinshi novuga mugabo tumenye yuko cyane cyo noshobora kuvuga ama media bajya abantu bari ku radio imisi yose aba MC aba promoter bajya ba present uri kuravuga amakuru muri rimvye apana guca ibice vuga inkuru ziwe vuga amaherere yo nuvuge vyiza gusa afise kumbura cyo kumushira hejuru ugasanga huye n'abafanzi muri bisi ari twegerane mugabo kana kuvuga yuko baremvye mukabashira yuko ukabavuga gose ko bafise uburyo ugasanga mubashize abafanzi bababonye akarutwa n'umufanzi ugasanga umufanzi yambaye akarato kameze neza wowe wambaye akarato wahejeje gushonesha. Ivyo birababaza. Rero uri kuri radio uvuga ibintu byose kugira uvuga amayerere y'abaririmbyi abafanzi babafashe abafanzi bo baba boss bacu. Reka nshimire Satbi
Satubi n'umuntu ariko aramenya ivyo akora kandi ari muri generation novuga ikwiragwana sana ikwiragwanira abandi korondera inzira bajya bita yuko ari abatama bakera bariko arabibona ko biko birashoboka kera umuziki wari naka mugabo bose barakora mugihe cyo noshaka kuvuga ati Primusic nayo ihinduke itanga amadiri abaririmbyi basi bareke kugenda n'amakanda mbiri itanga amadiri hereza abaririmbyi amafaranga sibajya nyene kuva 2014 ambassadeur nibajya nyene gushika 2000 ubu tuje muri 2020 muzoza n'indi Primusic kandi bajya nyene none mwebwe mushaka yuko abandi baririmbyi bazokwama bagendera basegereza nibikunda mudufashe naje ndimwo mudufashe twese mudufashe kabisa abandi barindi mu ba madiri namba mutaratanga madiri muhereze madiri ama finale nabo nyene baronke hajya makei na kahe kajambo Freema Boy obwira abafanzi biwe akajambo kiwanje no shaka kubwira abafanzi babandanye bakurikirana Freema Boy ibikorwa bimeze neza uno munsi nabasore indirimbo I love you indirimbo imikuru akora neza imeze bien amasanamu ameze neza ndashimiye Ofarsi ndashimiye DTG campagne no kuvuga ijya ndirimbo ijya no kuvuga imonjo na soye iziri nyuma zo zihinda no kuvuga inyuma yizo ziri nyuma nzotangura gusora indirimbo bukeye mu gatondo bukeye mu kweriki uburyo ega benshi bavuga ati ngo jewe ngo indirimbo nyishaka ndereza abafanzi babanzi bayumva ugasanga wora so indirimbo ngurindire abafanzi ngo bashikire ugasanga uso indirimbo imeze neza bien mugata concert nimwe baragwamagara kandi wora so indirimbo ngurindire abafanzi bayumva none abafanzi bayumvise bazogwamagara ko indirimbo rero kugira ngo abafanzi baronge ivyo bashaka tureke rero abaririmbyi mureke kwishiramo ibintu birebire ngo kurakora ngo wereze indirimbo yawe umwanya yego umwanya turaziyereza je ni nyuma y'amezi 3 ane birakwiye ko umuririmbyi asora indirimbo muga ugashinga ngo amezi 5 ubu ibara uburyo bukeyi nubesha abafanzi ngo rinde ngo ibashikire ubu dafise ikintu nawe bagenzi bya Freema ndashaka kugenda nawe abagenzi ubaye umusuma sishaka kugenda nawe uri umuntu kwanza bwa mbere utiyubaha sishaka kugenda nawe uri umuntu kwanza umubeshi sishaka kugendana nawe bien Freema ni bya bifungurwa ukunda cyane abafanzi batari bazi kubikunda je rero je n'umuntu wa mbere nubona ko ndi umugangi gutyo ubugari kandi ubugari bw'ibigori banayitaga sembe anayona ile burya ndabukunda n'ibirage bya jaune para bijya bya kirondo ya jaune ushizemo dushu ndabijya ama ibindi navyo mu gatondo ndakunda icapati vraiment icapati na marage bo ama saa 6 naronse ubugari ndaburya mwijoro mugashaka kurya ubugari kabiri dae ndagicanga ibintu byoroshe dutoki ibiki niyo mpamvu ubona meze bien nameze nka babandi oya meze bien kabisa bien Freema gerageje kuraba bien Freema ndakubajije nijya uramaze kuresha bakakwankira sa bien Freema uramaze kuresha bakakwankira byo birashika amuye mysteri rero kamu mysteri akubwira ati no arabakobwa biyagarara ko bien akakubwira ati nibikunda mugabo umukobwa ashaka rabe yuko nawo ko ushaka kuyagarara ko umwirukako muga ndabizi ndivyo ndabikunda bimaze gushika bimagushikira umugenzi wanje naje byanshikiye kera nkiri kumutakura muhira kera bo arambwira ati nibikunda ugasanga umukobwa akiyagarara ko vraiment ati kweli mugabo mu nyuma kamwe ati je niyagaze ko ndabe ko unkunda mwana cyasanga ko nawe utandondeye kumbe no ashaka kunkunda umva ibintu nk'ivyo birashika ku bakobwa biyemera bien Freema turagushimiye kuri no mwanya waduhaye nizire yuko abafanzi bumvise byinshi byari bikubakiye ku mutima arababwira nti nimureke jalousie ni musupporting abariko barakora nawe yarakubwira nti ndikunda akora nanje why ntahamagagwa mu concert akomeye why abambassadeur ba Primusic bamari babandi nyine kuva mu 2014 niyo nyene bakora nabo barakora baravuze rero aravuze nti turashaka natwe yuko mutwereka ko turakora mu dutera intege bien Freema turagushimiye cyane merci DJ Fanny wamyukora Imana igwezagire ukura supporting muziki Burundi vraiment ibyo umaze gukora ni byinshi cyane iyo abaje nanga gashimwe ku ma TV nari kugwa wewe kuva je kwanza kugira ngo abantu bambone bien live natangiye guca mu kiganiro cya kuri RTNB urumva ni kuvuga ati wowe uri mu bantu bafashije jewe cyane yego
ndashimiye mwebwe muguma mukora kandi si jewe gusa ni benshi mushaka kumenya amakuru y'abaririmbyi Imana ibahezagire muhame n'uyo mutima je nibera kure mugabo naje kugira ngo nkore ikiganiro na DJ Fanny kubera iki dukunda umuziki twese turabe ko tuzoshika Imana ibahezagire. Tanga ama adresse bokoronderera kuma réseaux sociaux ya. Okay, je bwa mbere ubu nkoresha Facebook page Frima Boy ushaka kwandika bien Frima urandonga. Bo Instagram ushaka kwandika SMS ukambona nitwa bien Frima. Okay? Bo Instagram ne navuze Instagram. Instagram ni bien Frima nyene ucumbona YouTube channel iriho bien Frima byose biriho urumva YouTube bien Frima Instagram bien Frima Facebook page bien Frima Snapchat bien Frima Twitter ego bien Frima mugabo nawe nayikoresha cyane bien Frima ubavuze Facebook nce nibuka ikintu kice kingarukamwo ndibuka mu misi yahera baramaze misi hariho sinovuga ko ni page ni umuntu yakoze Facebook yitwa Anita. Iyo Facebook kenshi yakunda guponda kuvuga nabi abaririmbyi abantu baravuga yuko iryo zina ari we urikoresha ukita Anita kandi atari Anita aribwo ari wowe uba wabyanditse wa postinze umuco w'abari kwaradukurikirana nivyo cyangwa sivyo reka mbwira abantu babonye bamaze gukora bavuga inkuru ziwawe cyane cyangwa bakavuga inkuru z'abandi biki bakaguma bakuvuga we cyane bavuga yuko ngo ni wewe none ko tutavuga zigiya za swaga ikizi kumda kuzivuga Satibi gusa wenyene tushatuvuga ko ari Satibi wenyene no iyo ukoze neza baragupostinga Jemba y'umukobwa nitwa bien Frima Boy uyu Anita nawe ninde je nitwa bien Frima namba bapostinga jewe Imana ibahezagire kuko bakora ivyo babize kandi bagakora ivyo bakora ku muziki Burundi ari abandi nawe uvuze bya Facebook ari abandi bandise ati ngo je na data twamatuyerera sana ngo mukamenge ngo tuko turerera sana urumva abantu nkabo nibazi gukoresha ivyo barimo ari urumva ni gutangura guponda baririmbye rero nkabo je sishaka kuvuga ni bande sindabazi bavuga ngo jewe na data twamatuyerera mukamenge ivyo byo muguhera mukamenge jewe barambeshe je nibera muri Rohero umwene uzonsanga no siyatire niyo nibera cyanye nje shaka kurya twatunyama ubunure no nyama nyene nyama ubunure na mukamenge arutunyama hajya abantu bose nkajya nacanje kumutakura muhira je ndumutakuri hano nkatera inkuru n'abagenzi muhira nabindi ivyo vyero muko muravuga bya Anita bari ari abantu benshi mbona baro abapromotingwa sana none ncavuga ko bajya abantu nibo nyene bi promoting umuziki swaga ya Mari Satibi none niwe nyene ivyo navyonze niho rero abarindi baratuvuga sana sabo onye ugiye Facebook usanga benshi batwandikako yego ndabashimiye guys mwese mwafashe umwanya gukurikirana ko kiganiro nibaze yuko impanuro bien Frima yatanze cankwe yavuze akari ku mutima abumvise hama abiteze kugira ico bakoze kuri we arabahaye umwanya hama ndabakengurukiye cyane mwe bivuye ku mutima mwese mumba hafi mwese musupporting akazi kanje mwese muha akanya ko kugura amayinite cyo no kwita MB mukaja kuri YouTube mukaraba ama video ama interview Fanny akora nukuri Imana ibahezagire cyane ntacyo fise no bariha kuko tugeraje kuraba nk'abari mu Burundi uburyo bwo kuja kuri YouTube buragoye hariho unovuga nti amayinite ushobora gukoresha WhatsApp Facebook yonyene mugore nzi wona umuntu yashizemwo amayinite yo kuja kuri YouTube abari umuntu wawe ku mutima so ndabashimiye cyane sifise ico no bariha Imana ibampezagirire ikomeze kubanyegereza hafi yanje hama ntimwe bagiye kugira ama comments uko mwabonye ikiganiro n'ama like meshi ndabakunda cyane tuzosubira kandi ukindi kiganiro ciza cyane kuko namanda bibakorera thank you.